ubuzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari byinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriye ko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke intayisangije mu buzima bwakubu canke kahise yotubera ishuri. Iki ni kiganiro Inkuru Shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimoon TV. Aya mazi n'amazi y'ikimazi cyane ku magara y'abantu. Ubwa mbere bwobwo mu gihe woza amashuha usa n'umuntu agize ibirometero yiruka, kuko murabona nka jewe nk'ubu mpanda birakuya, ariko ntabwo nirutse nuko nayoze. Nahora nibaza ko ari ya mazi y'akazuyazi amasanzwe, mugabo nakangutse nk'iyashikamwe amaguru nagiye mu baramfata mvuyemo. Narebwe n'umutamakazi nyokuru numuhisi muri iyi minsi yarigendeye, yamatubwira ati ubu ndagwaye, numva ndemje, numva merewe n'umubiri wose ikuranja, ico shikana ku mashuha n'ukuri mu bamukoze. Turabona abazungu baza ku bwinshi cyane, tukabona abavuye muri Kongo, tukabona muri Tanzania baje kwandura nk'umuti, tukabona abavuye mu ntara zitandukanye bavuga ngo bakahita ngo baje ku mahoro, kuko abagwaye n'ingwara za rheumatisme, bavuye mu Mugamba, abagwaye izindi ndwara abona ko baje kuyoga, mbere bagasaba n'indaro mu mihana haherereye aho umwongo, bakaza kwasabira indaro kugira ngo bazinduke boga bakamara nk'indwi yose, hanyuma bakagenda bumva baruhuka. Hello guys, insubire ndabaramutse bakunzi ba Bukimoon TV. Iyi ni Inkuru Shure twagiye hehe na hehe. Ariko banze umenye ko je ndibiri mwe mwitwa gute. Shira muri comment umwe wese azarivuga ingene yitwa. Turi mu ntara ya Rumonge, ni mu Burundi, aho bita ku mashuha. Kuko mubona hano inyuma hari abantu benshi muco no kwita piscine, ariko ni piscine idasanzwe. Ni gigi cadukuye Bujumbura mpaka mu Rumonge tuje kuraba ino piscine. Bifise amateka adasanzwe. Aya mazi mubona ngwakura umwaku, ngwakura imikoshi, ngo ni imiti myinshi ngo ari mwaya mazi. Abaganga ngo ndetse bama bayandikiye abantu. Muraza kuvyumva mu kiganiro tuza kugirana n'abayi hano ndetse n'abasanzwe baza amateka byano mazi. Mugumane natwe, nakubwiye ni Bukimoon TV. Yes, nko nababwiye nabemereye ko nza kuganiriza benshi mu nasanze hano. Mbere na mbere muramubona wo turi kumwe arabanza yidondore abariko barakurikirana na Bukimoon TV. Amahoro cyane journaliste, kwazira nini n'uwo Christophe, nkabandi umuvuke wa hano mu ntara ya Rumonge, commune ya Rumonge, muri zone Gatete ku mutumba wacu wa Mugara, ahari amazi ashushe aryoshe cyane, urabona ko ari ikibanza kiratira. Novuga yuko muri mu bantu bahezaguye kwinosi ko mufise amazi ava mu isoko cyangwa ava mu musozi ashushe guca. Mbere na mbere ku mashuha nimba ubizi byaguye kuki kugira bavuga ngo ni ku mashuha ngaha. Urakoze cyane, uvuze ko ari umusozi wahezagiwe vraiment ntubeshye na gatoya. Hanyuma igituma bavuga ko ari ku mashuha n'amazi naturellement asanzwe ari amazi ashushe aza ashushe, nico gituma bahita ku mashuha, kuko urumva ko ari amazi umenga avuye ku marike, ariko n'amazi ava munsi y'isi asanzwe ashushe. Nico gituma bahita amashuha rero. Yego, nico gituma bahise ku mashuha. Twakubonye hano hari n'abandi bantu benshi bari ngaha, mbega ni kubera ko amazi tuguma tubona abantu baza kuyogamwo, nakaye karusho kadasanzwe canke nikiki gituma baza kogamwa aya mazi. Murakoze cyane. Igituma aya mazi icambere cyo ni kibanza kiratiro, hanyuma aya mazi n'amazi y'ikimazi cyane ku magara y'abantu. Ubwa mbere bwobwo mu gihe woza amashuha usa n'umuntu agize ibirometero yiruka, kuko murabona nka jewe nk'ubu mpanda birakuya, ariko ntabwo nirutse nuko nayoze. Hanyuma ikicongiwe ko nuko ari amazi asanzwe avura mu bantu basanzwe bafite ikibazo cy'imitsi, babandi usanga barabaye paralize, nukuvuga hajya umuntu aba paralize, imitsi iba amaraso aba yaragandanye muri rya mitsi. Rero amaze kuja mu mashuha y'amazi aca ashusha y'amaraso, agaca ava mu kuvurirana, hanyuma agatambura gutembera mu mubiri. Rero nukuvuga ikindi naco nuko ari amazi asanzwe abakurambere batubwira yuko ari amazi akura umukoshi. Rero ni n'amazi afasha cyane ku bantu basanzwe bafite ibigwara by'amadiabeti, abantu basanzwe bafite ingwara z'uruhu rw'umubiri. Nico gituma rero ubona abantu benshi bayahurumbira. Ati yakura umukoshi bisa nuko bitwengeje, ariko ivyo bino nivyo. Ubundi umukoshi urabaho kugira umuntu avuge ngo amazi yo ku mashuha jewe ni nayajamwo azonkura umwaka uko
nta bubeshi burimo urabizi nk'abantu basoma Bibiliya baravuze kisima ca igisima no kuvuga ahantu ngo hari iriba rya Yakobo abantu bajamwo bagakira ingwara nico kimwe n'amashuha rero urumva nta gitangaza rero aha ni kwiriba rya Yakobo ariko uretse kuvuga yuko ano mazi arimwo ivyo byose tudondaguriye ubona arakaye kamaro kandi karenze yuko abantu baza kuyogamwo hano amariye abantu bo muri kano gace akamaro ka amariye abantu bo muri kano gace urabona ko abantu baba ngaha bure mugiye kurabana po yabo urabona ko ari abantu ntibasaza baguma bameze ukuntu urabona ko ari abantu vraiment baguma ari jeune urabona ko ntanda kubye ntinde mu myaka 40 wovyeme 40 nukuza kwibera n'amashuha na bundi buhinga yego kabisa yes niki rero wotumira nk'abantu badasanzwe bahazi bariko barakurikana Bukimuni TV kuko igera ku isi yose ati iwacu ku mashuha ameze uku nakaye kajambo babwiye mu by'ukuri umuntu ari hanze ataravuga amashuha novuga nti warahonze kuko aya mazi abantu bafite ibibazo bya hypertension ama diabete baraza hano kandi n'amazi afasha abantu bafite ama paralyse kandi urabona ko ari n'ikibanza ciratiro urabona ko hahaye harubakwa urabona ko n'ahantu heza cyane abantu banezerererwa ufite n'ibibazo ukazanga ahantu vraiment nta bibazo utaha umeze neza mu mutwe rero ndayifurije guhurumbira uyu mutumba wacu wa Mugara intara yacu nziza ya Rumonge n'agafi karahari urabona ko ibintu ni byiza cyane kabisa ariko uvuze ngo buri ngwara nyinshi ubwo abaganga barashobora kuyandikira abantu timuzoje ku mashuha hari byo mwoba muzi byo bamaze amakanga yayo bamaze gushika ati umuganga yandikiye umuntu kanaka amazi nizobave tuvuga ati nivyo inkuru gusa abantu bahabaye batikundi egome aho mu kintu kijanye nuko abantu bandikirwa amashuha n'abantu benshi bagiye bakabura solution mu bintu bijanye na paralysme abantu gasanga baye paralyze bakabura solution bakababwira ati genda akamwandikira ati genda ku mashuha kandi ni benshi dushingira intahe hariho n'umuprofesseur ari université jewe nsanzwe nzi naramuzanye ngaha aramara nka nk'indwi zibiri adashobora kugenda ariko yavuye ngaha yakiza ameze neza asanzwe aba hejuru mu Gasenyi rero no kuvuga amazi yacu n'amazi y'ikimazi cyane abantu batayazamo vraiment barahomba ya Christophe tugushimire murakoze cyane natwe turashimiye journalist asante sana nabonye ndetse n'umurinzi akomeye cyane mu muziki ndunda ko yitwa Jadix Black Nation amazina menshi akadamo kamwe kuri Bukimuni mze baba ahantu washitse gute ariko Bukimuni nato nazobaha namusanze rero Jadix ku mashuha kuvi Bujumbura mu ntara ya Rumonge neza na neza hano ku mashuha nenda gusanze wahiyumvire gute wahamenye gute ibintu sanze ngaha just nahora ndavyumva ku matwi nahora numva ngo ndiho ku mashuha bitapa ndaraba ndavuga ati none ko ngiri wibakwe nkaza kurimba mu Rumonge kuva mu Rumonge centre no ku mashuha n'urugendo rw'iminota nka 20 ndavuga reka ngende sura mu mashuha nahora nibaza ko ara y'amazi y'akazu yazi amasanzwe mugabo nakanguse nk'iyashikamwe amaguru nagiye mu baramfata mvuyemo urumva amazi arashushe ikindi kintu nashimye nuko naje mbabara mu bitugu icyo bita amavunane sanzwe nifitiye ingorane z'amazi ujya imitsi iva ngaha gushika ngaha numva norohewe cyane jewe rero ko ndabaza abantu baba ngaha isi aya mazi yabayeho kuva gari ngo je muri histoire y'u Burundi nize amashuha naho tuyazi nimba yoba yarahari natangiye kumva mu ndirimbo za Arnold Cyaroga ndo ku mashuha mugabo jewe na histoire na geography nigeze niga mu amazi mugabo ukungene naguma numva na amazi ngo akura ngo imyaka ngiye gukora amahiti kuko abantu bari ngaha ibintu bambwiye ko amazi ni ibintu birebire bambwiye ko nanya kwigendera yahora akunda kuza kuruhukira ngaha ikibanza tubona ngaha ariwe yoba yaragerageje turubwira akabubaka uruzitiro rwiza nk'uru ruteye igomwe ngo n'abandi ndetse baragendera ngaha nibaze yuko rero ari migisha kubona twagendeye ahantu hagerageje kugendera abami b'igihugu cy'u Burundi hagerageje kugendera abakuru b'ibihugu ni kintu kimwe muri byinshi mbona
noshima ko kugera ahantu abantu bakomeye nk'uko baba barageze si ikintu cyoroshe kandi sibakwe bironkwa n'abantu benshi novuga yuko ubu munsi bivanye n'ingene naraye nkoze nkagira amavunane nari nzi ko nza gutaha merewe nabi mugabo n'izina ry'Imana numva naruhutse umega sishaka no gutaha umega nifuza gutango cyadi ksifuza ngo kwigumira ngaha ariko mbere ko tumurekura reka ndamusabagira akantu kamabwiye abantu ba Bukimun TV canke abakunzi ba Bukimun TV na cyane kiganiro nkuru ira kantu bwiye abantu ba Bukimun. Nashaka mbire umuntu wese ariko araba Bukimun TV yibuke kugira subscribe hama aheze kuyikora agire like acafata link akore partage nimba ari mu magroupe ya WhatsApp arungike kugira ibiganiro bya Bukimun TV ni ibiganiro bitandukanye n'izindi TV zose ziriko ziracago ku mbuga ngurukana bumenyi muno mwanya ngaha mu Burundi nibaze rero yoca anaraba kuri Instagram, Twitter, YouTube, Facebook page, Imo, TikTok anacandika Jadix the Black kugira tubandaye dufollowingana ibikorwa bishasha inyuma yanzo gutereta biraje. Buya ga yari Jadix Black Nation ariko ndacafise n'abandi riko ndarondera kubera iki nabonye abigeme ari benshi ndaza ukenera mu mwigeme nawe tuganiza atubwire mbega amazi ariko arabafasha gumana nanje gumana natwe na Bukimun TV mu nkuru ndacari biri yes naye nabemere ko rero nza kuguma ndondera hari n'abigeme hari n'abamama benshi n'abakecuru twababonye bari muri ano mazi adasanzwe ngo bitangwa amashuha amazi ndetse ngo akura umwaku ngo akura imikoshi ngo avura ingwara nyinshi ndikumwe n'umwigeme mwiza cyane namusanze hano reka banza baramutse ndetse ababwira n'akazina kiwe mwiwe cyane mubambona ngaha abavyeyi banyise na Hamuru Jane benshi bakaba bandi ku izina rya Jaja nanje nkaba nashimye kugendera ngaha navyumvise cyane kenshi tukiri abana navukiye Gitega komine Nyamugari province Gitega quartier Nyamugari rero ku bantu benshi banzi niho navukiye niho nize primaire nayize école primaire Mushasha 1 niga kuri lycée Bendo Gitega hanyuma sinagize amahirwe yo kubandanyiriza Gitega naje kubandanyiriza Bujumbura rero nk'abandi mu bikorwa bya jewe abandi benshi muri no minsi nk'abandi muri aho bita muri Fukang ni muri Fukang mu Bashinwa ahanyene Bujumbura muri Rohero Boulevard de l'Indépendance benshi baraza kuhivuriza rero twese tumenyere tuvuza imiti ngaburo y'Igishinwa twadufise umudokiteri wacu wita Janje niwe akoresha mu bintu byo gupima niwe dukoresha mu bintu byo gupima niwe apima akakubwira ingwara urwaye benshi rero nk'abatamakazi je nkunda kwakira muri service diwanje baranyiganira bakambira bati ko aragiye no kumashuha rero namanuka ku mashuha uyu munsi nahishikiye nawe bwari bwo bwa mbere jageze ku mashuha nimba ntiyenze niryo rya mbere no kuri Imana kandi ngaha ndabinezererewe cyane ariko nigiki caguhamagariye ko bati no munsi je ndaja ku mashuha kwe ni nk'amahirwe nagiriwe twaje gutemberera mu Rumonge numva abana baho bavuga bati ku mashuha nanje ndavuga nti ndabasabye muhanshikana bante agateka no kuri barahanshikana abo twari kumwe benshi bariyumvangira baranzi bambonye baravuga ati tugende nta kibazo tuhakwereke ku mashuha kenshi twumva abanyakubaho aribo bama bari ngaha gusa nitwe tuzi ko n'abantu bato bashobora kuhashika nka batwe yes mushobora kuhashika nivyo neko ndavuga nabonye abantu benshi mu kwinjira basa nuko batinya bashira mu ibirenge biruka we wumvise gute bwa mbere gwiyonyeza mu ibirenge byawe ubwa mbere ngiyonyeza mu ibirenge byanje n'ukuri nagize ubwoba cyane bo twari kuye bamfashe banshiramo ku ngufu mu nyuma nabimenyere kandi nabinezererewe ubu rero nka mwese abariko baratwumva ndabahamagariye ku mashuha narezwe n'umutamakazi nyokuru numuhisi muri iyi minsi yarigendeye yamatubwira ati ubu ndagwaye numva ndemje numva merewe n'abubiri wose ikuranja ico shikana ku mashuha n'ukuri mu bamukoze kwimva ku mashuha se kwasa ku mashuha rero no musi n'ukuri ndaboneka ibintu biryoshe cyane abantu benshi batahazi barakwiye kuza baraza naho naje numva mbabara ku izosi narifise ibintu by'amakrampe mu maguru ibinyanya ariko ndavuye n'ukuri numva merewe neza ndaruhitse cyane n'umutwe ubu ndumva ko ndi umeze fresh ndetse binavuga yuko amazi ngo akura umukojija ngo akura umwako ubugiye wezagiye mu bisanzwe ngo amakuru nikoshi ngo akura imyako reka tujye kubiraba tubirabire ku rubuga navyo nomenye ivyo mugani ko ndabyumva bivuga ariko ndabiravye n'ukuri sinzi ko akura imikoshi navyo ariko rero byanangaje ibindi nabonye amazi agabuyemo kabiri kuri nka 5 metre
hari muringoti zarayashubuje ahandi bubakiye ayakanye ndavuga je kaza kuviza ayo nayakanye ingene bimeze nashitse no kwinasanza kandi ubona ko ava mu musozi umwe ava mu musozi umwe vyantangaje cyane ariya nahevye ndayanga bambwiye ngo ni kinji kuri yakinuke Gervais ngira niyo ngara yes urakoze cyane jaja Ego namwe murakoze cyane Imana ibahezagire mubandanye mudutumira ibyo bitanga urakoze cyane mwamuvise jaja ari kuri Bukimun TV mu kiganiro Nkurushure ndacarondera ni benshi cyane bari ngaha batubwire nabonye rero hari n'ababibi nitwaronka akaryo nabo turabavugisha ariko bidakunze abura urwango sivyo abantu banje ndacari kumwe namwe ni Bukimun TV Nkurushure bandanye turondera ugumane natwe nitwe dufise ibiganiro by'ubwenge turacari kumwe Yose reka subire rero ndabaha ikaze kandi ndabifuza kubandanya mugubwa neza aho muri kwisi yose mukurikiranira ibiganiro bya Bukimun TV ndacari biriki n'ikiganiro Nkurushure nakubwiye ko turi ku mashuha ahantu hari amazi adasanzwe ari kashushe atani metero zitanu uhavuye gato hari n'ayandi akanye nimwe mu mateka aranze hano hantu turafise ugira tuganirize ko kuri aya mateka gatoya muhakuri Nkurushure reka ntagure ndamuha ikaze ndetse ndaramuramutsa yidondora ariko barakurikirana Bukimun TV ndakuramutse murakoze cyane jewe akazina kaje nitwa Kayisabare batazira Bonne Idée ni izina novuga bitangaje kumva nako bagutazira ni nk'iki niho uvuga ngo icyumviro cyiza mukuru ni icyumviro cyiza ibyo zina rero byanyise abantu kubera ibyumviro byanjye byiza ariko hano ku mashuha canke n'izina nyene ibyo nagitaho mashuha ndadabifise aha ku mashuha rero we uhazi gute mbega n'iryari watanguye kumva ku mashuha aha ku mashuha natanguye kumva kera kuva kuri ababyeyi bacu nuko n'imbere yabo basogokuru n'abasogokuru tuhagiye tubaza kumva ko amashuha yamyeho ariko tubibona ntaho byanditse mu gitabo ubaza ko ari kubera iki mu bitabo byose gena turigamo amashuha nta yarimwo baza ko ari kubera iyihe mpamvu hamenyekanye hateba usanzwe ribaza ko hamenyekanye hateba kuko ntibari bwahatunganye nk'uko muhabona kuko kare yari umwonga usanzwe abantu bakawogamwo bisanzwe ariko mu nyuma abantu kubera baguma bahahurumbira batevye baramenya ko hari ushobora kuba umwonga abantu bohurumbira cyangwa ikitwa nk'ikibanza cy'iratiro ikibanza cy'iratiro amashuha rero nuko ariho nubwo abantu bagiye kuhamenya batevye ubundi hataramera guca abantu barahaza cyane ubundi bataratunganya uko muhabona abantu barahurumbira mugabo icyo gihe ntihari hatunganije ifu turabona abazungu baza ku bwinshi cyane tukabona abavuye muri Kongo tukabona abavuye muri Tanzania baje kuronderamo umuti tukabona abavuye mu ntara zitandukanye bavuga ngo bakahita ngo baje ku mahoro kuko abagwaye n'indwara za rheumatisme bavuye nko mu za mugamba abagwaye izindi ndwara abona ko baje kuyoga mbere bagasaba n'indaro aha mu mihana haherereye aha muri umurongo bakaza kuhataya indaro kugira ngo bazinduke boga bakamara nk'indwi yose hanyuma bakazogenda bumva baruhuka waruvuze neza ati abantu baba baje nko kuraba novuga nk'umuti ubundi uremera ku by'ukuri ko aya mazi ari umuti ni ukuri ndabyemeza ijana ko aya mazi ari umuti naho mwodusaba muti mwoduha ibyemeza twobitanga ahanyene kuri ibyemezo nyene nivyo nkeneye nubwo utorinda kudoma ko ariko ukatubwira nk'uburore bumwe bumwe bwerekana ko ari umuti uburore bumwe mwe tunobaha aha haraza nk'abantu benshi bagwaye pararizi bagwaye hypertension abagwaye indwara zo mu magufa bagwaye imitsi bakaza bagakota aya mahoteli ngabo ariko baratunganya cyangwa bagasaba indaro bakaza bakoga hanyuma bagataha baruhutse hanyuma hariho n'abagwaye nk'imitsi usanga imitsi idakora neza bafise ikindi gisata ngaha ku mashuha nyene bita massage tukabagorora imitsi abandi tukabakanda icyo bita massage hanyuma abantu bakagenda baruhutse icyo tubona mu mwabyiboneye hajya turiko turabikorera abantu batari bake aha n'ubu mu kanya tuguma twakira abandi tubandana n'ibikorwa uvuga ati rero n'ubundi tubandanya twakira n'abandi batari bake ariko hari nabona agiye numva bavuga ngo ano mazi ngo ashobora ndetse ngo kuba ngo akura ngo imyaku ngo bamwe bemera umwaku nibyo ku bisanzwe ibyo kubera bagiye babona abantu benshi bakira kuko ni ibyizigiro by'abantu kuko biranashika nk'umuntu yoba yaraje adafise nk'ibyo bita ibakwe hanyuma ataca akabona rose nk'ibakwe kanaka mu nzira
nibyo biratuma aha hantu hatera abantu ibyizigiro cyane. Bonide muri rusange rero kano gace turabona karahinduwe, ni komine yafashe ya mbere mu kuhubaka canke byagenze gute? N'abantu bo ngaha bishize hamwe barahakora, byagenze gute? Muri rusange ni komine yacu ya Rumonge yahatunganije ukumabona hasaga. Twabonye kwinjira hari akantu basiga kaja muri komine canke bitunganije gute? Kaja akantu mwabonye hajya mu kwinjira kaja mu giga cya komine, kuvuga ngo karafasha cyane, nukugira ngo bagume babandanye no guhateza imbere, bazogende bungurako kuko uravye abahahurumbira n'amafaranga batanga ntibihuye, nukugira ngo bazobandanye n'ibikorwa kandi nukugira ngo gafashe kubandanya n'ibindi bikorwa batunganye neza kurusha uko muhabona. Jewe nsa nuko natangaye nabonye hamwe hariho muringoti umanura ayashushe, ariko nta n'imetero 5 ziriho kuyandi ari ku ruhande amanuka kanye. Ivyo bintu nkamwe muhamaze imyaka n'imyaka mubisigura gute? Muri rusange ibyo natwebwe turabitangaza kuko biragoye kubona, biratangaje kubona isoko rimwe riri hejuru y'ashushe irindi riri munsi, kandi uri kurabyitegereza amwe acafata inzira yayo ayandi agafata inzira yayo, ariko ibyo ni integuro y'Imana kuko hari n'igihe umuntu ashobora kuba muri ayashushe ugasanga kumbure umutima ucitera cyane tubiguma amaraso bari pariruka mu mubiri, usanga cyagera muri ayandi akanye nayo akamupfubya cyangwa agayico amufashije. Yes, ku bantu rero batamenyereye tunasozera ni gikiho batumirira na cyane ico ubona aya mazi yo bafasha cyane. Kuri ico no tumira abantu na cyane abatarahashika baba aha mu gihugu hagati, intara duhanye imbibe, ibihugu duhanye imbibe, ndetse muri Afrika no kwisi yose, ko batumira kuza kuraba iki kibanza cy'iratiro, kuko nawe mwabyibonye ko ari kibanza cy'iratiro, si kiratiro gusa ugenda kuharaba, murabona ko hariho n'amazi mwayiboneye yashushe kandi afasha abantu mu buryo butandukanye twabateguriye, nk'abagwaye kugira ngo aratwadondaguye ko bahurumbira cyane, si kugira ngo baje kuharaba cyangwa baje koga ayo mazi gusa yuko yakoramo, nukuza bakaza baje ntibabyita ngo nukuyoga, babyita ngo nukuyota. Twatuye abantu benshi ko boza rero bakaza bataje kuyaraba, baje kuyota bakumviriza akamaro kayo, inyuma bahejeje kuyota. Tugushimire cyane. Murakoze namwe cyane. Yes, mwavyumvise rero ni Pokemon TV, tumushimira mutumire wacu akatubwira ku mateka nubwo bitanditse mu gitabo, ariko ari nawe bivuga ngo muri Bibiliya abo baje kuyota bagakuga ivyo byaha niyo mikoshi, burya tuzosanga ari ngahanyere mu Burundi. Ndabashimire cyane rero, mwari kumwe nanje Biri, ariko gumana natwe kuri Pokemon TV na cyane ibiganiro caca ico nkurushiro. Wifuza rero kugira ico tubajije canke wifuza nerano woduha, uraturondera kuri no nimero yacu dusanzwe dukoresha. Ja bless, murakoze cyane. Mwakoze gukurikirana ikiganiro Inkurushure gica ku muhora wa YouTube wa Pokemon TV. Twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe. Gumana natwe kuri Pokemon TV.